Mbega uribuka ya misi ya mbere y'urukundo ukimenyana n'umukunzi wawe? Ubutumwa bugufi ukabusoma busubiramwo inshuro zidaharurika. Igihe mwamara amasaha menshi bukabirira ko mutanabizi. Ni muri ico gihe nyene rero amakosa yo kutumvikana no kutavugana neza ashobora gutangura konona imigenderanire. Muhinga mu vy'inyifato n'ivyiyumviro vy'abantu Sabrina Romanoff avuga ko abantu benshi mu ntango y'urukundo bagerageza kwerekana ishusho nziza kuruta uko bari, ariko iyo shusho nziza ishobora kunyegeza ishusho mbi mufise mu gihe runaka, ariko bikazorangira bigiye ahabona. None twoshobora gute guca muri ico gihe atangorana? Waruzi ko kuyagisha umukunzi wawe mu buryo bumwe canke ubundi bishobora gutuma urukundo rwanyu rukomera canke rusambuka? Ni kuri Windora TV. Bakunzi bacu, mukore subscribe kandi mugire share ku kiganiro cacu. Murakoze. Mu rukundo, ikiyago ni inkingi ikomeye ifasha imigenderanire yose. Iyo uburyo bwo kuyaga bukomeye, urukundo rurakura rukarama. Iyo uburyo bwo kuyaga naho bucitse intege, nubwo rukundo rutangura kunyiganyizwa, kandi cyane mu ntango y'urukundo. Ijambo rivuzwe nabi canke agacerere kadatahuwe neza bishobora gutuma vyose bihinduka. Reka rero turabire hamwe amakosa 12 ushobora gukora mu rukundo rushasha bigatuma utandukana n'umukunzi wawe. Icambere, kutumviriza vy'ukuri uwo mukundana. Abantu benshi bibaza ko bariko barumviriza kandi atariko biri. Bumva amajambo gusa, ariko umutima n'ivyiyumviro vyabo biba birahandi. Bamwe baba bafise telefone mu minwe, abandi bari mu bindi vyiyumviro. Baca bavuga bati ego, ariko ntibatahura ico uwo bari kumwe ashaka kubabwira. Gutega amatwi vy'ukuri si ukumva amajambo gusa, ni ukwerekana ko uri kumwe n'uwo muvugana, kumwitayeho kandi kushaka gutahura ico yiyumvamo. Umuhinga mu vy'inyifato n'ivyiyumviro vy'abantu Lishin asigura ko kuyaga mu buryo bwiza vyubakiye ku bintu bine: kuvuga neza ico wiyumvira, gutega amatwi neza, gukoresha neza ibimenyetso vy'umubiri n'amaso, hamwe no kugenzura amarangamutima. Kubijanye no gutega amatwi, atanga intambwe 3 z'ingenzi: kumviriza witonze, kwishira mu kibanza c'uwundi kugira ngo utahure uko yiyumva, hanyuma ugasubiramo ico yavuze kugira ngo mwemeze neza ko mwumvikanye. Menya ko iyo umukunzi wawe yumva yategewe amatwi neza, yumva atekaniwe kandi atekanye mu rukundo. Ica kabiri, kudatomora ivyateye ukutumvikana. Guhigima, kuvuga amajambo adasobanutse neza, ivyo bituma umukunzi wawe yihinsigura atakuri kurimo, maze agaca atangura kwiyumvira ibintu bitari vyo. Ntiyanyishuye n'ingoga, bisigura ko atakinkunda. Ico yavuze sico yashatse kuvuga, hari ikindi yashaka kumpisha. Iyo bibaye mu ntango y'urukundo, utwo tuntu duto dutera ibibazo bikomeye, bigatuma umukunzi wawe yibwira ibintu bibi utavuze. Abahinga mu vyo kuyaga hagati y'abakundana bavuga ko ari vyiza kubaza no gusobanura ibintu mu bwitonzi, aho kureka umuntu akiyumvira ibibi. Kenshi twibaza ko ukunda akwiye kumenya ico dukeneye tutabimubwiye. Iryo niko sari komeye. Warungitse ubutumwa mu gitondo, uwo mukundana gusubije isaha 10 z'umugoroba. Ubwenge bwawe buca butangura kwiyumvira ibitari ivyo. Nta gishika kimfitiye, urukundo rwacu rugeze kwiherezo. Ariko kuri kenshi kuba koroshe cyane. Ashobora kuba yari afise akazi kenshi, canke kumbure telefone yiwe yari yagize ikibazo. Ariko wewe aho kumubaza ugaca wigumura ati ngira nanje ninumire abone ko vyambabaje. Ariko ushobora kumwandikira mu buryo bwiza uti nari nibajije nimba vyose vyari bimeze neza, wari uhugiye mu kazi canke wari ukeneye umwanya wawe. Ivyo bituma wirinda amatata atarakenewe. Irindi jambo ribi ushobora kubwira umukunzi wawe niri: reka dukora ico ushatse cose, jewe ndabikurikiza. Wiyumvira ko werekanye ukwicisha bugufi, ariko uwo mukundana vyumvuko ntaco bimumariye kuba turi kumwe, ntanezerewe no kumbona. Mu gihe ahubwo wari kuvuga neza guca. Iyo mvuze nti dukora ico ushaka, mba nshaka kuvuga ko umunezero wanje ari ukubana nawe. Aho tuja sico gihambaye, ariko nimba ushaka twoshobora kuja kuraba filme canke gutembera. Wewe uhitamwe ico ukunda kuruta.
Ikosa rigira gatatu umuntu ashobora gukora mu rukundo rushasha maze bigatuma urukundo rusambuka. Kwihutira kuganira ku bibazo bihambaye canke ku mabanga yawe. Iyo umuntu akimara gukunda, umutima wawe wuzuye umunezero n'ishaka ryo gusangira byose n'uwo akunda. Ushaka kumubwira ubuzima bwawe bwose, imibabaro waciyemo, ibikomere vyo mu mutima, mbere n'amabanga yawe yimbitse. Indwi ya mbere gusuhuye n'umuntu ukabutanguye kumubwira abantu bose mwaryamanye n'amazina yabo. Ibintu wivye, amakosa yose wakoze n'ibindi vyinshi wibwira ko ari haza kukugirira icizere. Ariko rero ni vyiza kwiyubara. Urukundo rwose rugira urugero rwago. Iyo wihutiye kwigaragaza wese mu ndwi za mbere, uwo mukundana ashobora kumva aremerewe canke atiteguye kwakira kahise kawe, kuko ataba aragukunda bikwiye. Kuko bavuga ngo urukundo rutuma ibintu biremuruka. Abahinga mu vy'inyifato bavuga ko atari vyiza kwihutira guhishura intege nke zawe, ubwoba bwawe canke ibikomere vyo mu mutima igihe mutarubaka ukwizerana gukwiye. Ntureke ibiganiro vyimbitse bize bikure buke buke atakwihuta. Nezerererwa ibihe muriko murasangira, mbere na mbere ni mwubaka ukwizerana buhoro buhoro nk'uwubaka inzibuye kurindi. Iyo umushinga ukomeye niho n'ibiganiro bihambaye bishobora kuza mu mwanya wavyo, kandi urukundo rukarushiriza gukomera. Ikintu ca kane canke se ikosa rya kane ushobora gukora rigasambura urukundo. Kumva ko uwo mugiye gukundana azokubera inyishu muri vyose, azoba nk'uko wowe uvyipfuza. Mbega urondera uwo mukundana azokunda ivyo ukunda vyose. Uzokwama amenya ico wiyumvira utabimubwiye, uzokwama amenya ico ukeneye imbere yuko ukivuga. Namba ari uko bimeze, ntuba uri kurondera uwo mukundana, uba uri kurondera umuntu asa nawe nk'icirore kikwerekana. Mu vy'inyifato z'abantu ivyo vyitwa kwishushanya mu wundi. Ni ukuvuga ko umuntu afata ivyifuzo vyiwe, ivyiyumviro vyiwe n'ivyo yiteze akavyimurira ku wundi, yibaza ko nawe ategerezwa kuba ameze nk'uko ameze. Ariko igihe ukuri kugaragaye niho haca haza ugutenguha, deception. Ubushakashatsi bwerekana ko abantu benshi batarubaka urugo bagira ishusho itagira agahaze y'uwo bipfuza kuzokundana nawe. Ariko mu buzima nyakuri nta muntu atunganye canke asa n'uwundi muri vyose. Urukundo nyago ntigubakwa mu kwitega ko uwundi azohinduka ngo ase nawe, rwubakwa mu kwemera ko mufise itandukaniro, mukagubakira kukubahana, gutegana amatwi no kwakirana uko muri. Uwo mukundana ni umuntu afise ivyiyumviro vyiwe, uburyo bwiwe bwo kubona ubuzima n'indoto ziwe. Iyo uvyubashe, urukundo rurakura rugakomera. Urukundo rwiza rwubakwa n'abantu babiri bakundana uko bari, atari uko bipfuza ko bazomera mu gihe kizokurikira. Emera uwo mukundana uko ari naho mutandukaniye. Ikosa rya gatanu, kwitiranya ibigumbagumba vya mbere, passion n'urukundo rw'ukuri ruzorama. Umubonano wa mbere wagenze neza, mwaravuganye muratwenga, mwumva murakururana cane. Uca wiyumvira uti uyu niwe muntu narindindiriye, niwe nasengeye. Irinde guca wihuta mu bintu. Uca utangura kumurungikira ubutumwa bwinshi mw'ijoro rimwe, ushaka kumubona buri munsi, kumuvugisha igihe cyose no kubana nawe umwanya wose. Abahinga mu vy'inyifato bavuga ko urukundo rugira umuvuduko wago. Umuntu wese agira umwanya akeneye kugira yugurura umutima wiwe, yizera uwundi kandi yemera urukundo. Iyo wihuse cyane ushobora gutuma uwo mukundana kwigira kure kandi atari uko ataragukunda, ahubwo kubera ko akeneye umwanya wo kukumenya neza. Murungikira ubutumwa bworoshe uti nagize ibihe vyiza cyane turi kumwe, murakoze. Ivyo birakwiye. Nk'uko urukundo rukura buhoro buhoro niko n'ibiyago bikwiye gukura. Iyo mwubahana mukubahiriza umwanya wa buri wese kandi ntimuhutagize ibintu, urukundo rurashinga imizi rukaramba. Ikosa rya gatandatu ni kwa mushaka guhindura uwo mukundana. Nta muntu atagira amakosa, twese turafise utunenge n'ingeso zacu. Ariko gushaka guhindura uwo mukundana nk'aho ari ikintu wobumba uko ushaka, nibwo buryo bwihuta bwo kwinjiza ukutishima n'amatati mu rukundo. Hari abantu batanguza urukundo bamaze gukora urutonde rw'ivyo bazokosora kubo bakundana. Avuga cyane, acecetse birenze, ntashira ibintu mu kibanza, ntiyitwararika ibicanke biriya, nta suku rikwiye afise, yambara mu buryo ntakunda. Ubwo rutonde ntirugira iherezo. Ariko abahinga mu vy'inyifato bavuga ko urugo canke urukundo rwiza rwubakwa kukubahana, atari kuguhata uwundi ngo ahinduke. Urukundo rurama ntirushingiye ku gukunda uwo wizigira kazobejo, rushingiye ku gukunda uwo muntu uko ari uno munsi, ukemera kamere yiwe, ukubaha itandukaniro ryiwe,
kandi mukaguma mufashanya gukura atagahato. Ego umuntu arashobora guhinduka, ariko ihinduka ry'ukuri riva ku mutima wiwe, si ku gahato k'uwo bakundana. Iyo wemeye uwo mukundana uko ari, uba utanguye kubaka urukundo rushingiye ku kwizerana, ku kubahana no ku mahoro, ari navyo bituma rurama. Ikosa rigira indwi abenshi bakunda gukora mu ntango y'urukundo ni ukugira ishari ryinshi, gufuha, jalousie, canke gushaka gukontorora uwo mukundanye ngo umwigarurire. Nibisanzwe kwipfuza ko ubumwe n'ukunda. Twese turabizi, iyo umuntu akunze aba yumva ashaka kumva ko ari we wenyene, ariko gushaka kugenzura vyose, kumenya intambwe yose atera, kumukurikirana igihe cyose nkaho umenga uri polisi, ivyo bishobora kuba ikimenyetso c'ikibazo. Kubaza cyane ivyerekeye abagenzi biwe, gushaka guhura n'umuryango wiwe mu ndwi zibiri za mbere gusa, canke kugerageza kuraba telefone yiwe ataruhusha, ivyo bishobora gutuma yumva ko yinjiriwe mu buzima bwiwe bwite, kandi koko ni nkavyo uba uriko uramubuza umutekano. Rimwe na rimwe ivyo bishobora no kuba ikimenyetso gitera amakenga. Muhinga mu vy'inyifato Sabrina Romanoff aragabisha ku migenderanire aho umuntu ategerezwa kwama yerekana ko akunda uwundi, avuga ko atari vyiza. Kubaha ubuzima bwite bw'uwo mukundana ni ikimenyetso c'ubukure mu marangamutima. Urukundo rukomeye ntigubakwa ku kugenzura, ku gutinya canke ku gukekeranya, kubakwa ku kwizigirana, kukubahana no guha umwanya uwo mukundana kugira abe wenyene. Kuko umuntu yumva yisanzuye kandi yubahwa, niwe ashobora gutanga urukundo ruvuye ku mutima. Ikosa ry'umunani niri kwirengagiza ibimenyetso bikuburira ko bitameze neza. Ibimenyetso vy'akaga bamwe bavyitwa red flag, ntibiba bihari kugira gusa vyirengagizwe. Kugira umukunzi atakubaha, akubwira amajambo agutesha agaciro, atagira umwete wo kubaka imigenderanire nawe, byose akaba ari wowe ushiramo inguvu, canke kugira inyifato ituma wumva utorohewe, naho mwaba mugitangura kumenyana, ivyo bimenyetso bikwiye gufatwa nk'ikintu gikomeye. Umuhinga mu vy'inyifato kandi Sabrina Romanoff aravuga ibimenyetso bitatu bikwiye kwitonderwa. Uko umukeneye ati ndafise ivyo ndiko ndakora, kwamashira amakosa yose kubo bahoze bakundana, gutanga amasezerano akomeye cyane mu gihe gito, kutagira ubuntu, impuwe n'ukwitaho uwundi, kuba iyo migenderanire igutera uburuhe aho kugutera umunezero n'inkomezi, gufunga amaso kubera gutinya gutakaza umuntu, nibwo buryo bwiza bwo kwibura wewe nyene. Urukundo rwiza ntirugutera kwa mubabara, kwiyagiriza canke kumva udafise agaciro. Rimwe na rimwe gukiza umutima wawe no kubaha agaciro kawe nico kintu gikomeye kuruta kuguma mu migenderanire itakubaka. Kosa gicenda kunegura umukunzi mu buryo bubabaza. Urwenya ruto rushobora kwemerwa iyo rukozwe neza, ariko kunegura umuntu mu buryo butesha agaciro cyane cyane imbere y'abandi bishobora gusambura ukwizigirana n'urukundo hagati yanyu. Muhinga mu vy'inyifato n'imigenderanire y'abubakanye John Gottman yarerekanye ko hari uburyo bumwe na bumwe bwo kuyaga bushobora konona cyane umubano w'abakundana. Muri ubwo harimwo kwama igihe cyose ushira amakosa ku mukunzi wawe, wowe ukama wigira mwiza, kumusuzugura canke kumutesha agaciro, kwama wigwanira aho kumva icyo uwundi avuga, kwikinga mu gacerere no kwanka ko muvugana. Ni vyiza kuvuga ivyo utanezererewe uko mu bwitonzi, ahantu hihariye kandi mu gihe kibereye. Kandi gerageza ukoresha ijambo jewe aho gukoresha wewe, bishobora kumvikana nk'ukwagiriza. Aho kuvuga ati wewe nta na rimwe ugira umwete, vuga uti jewe numva mbabaye gatoyi iyo mbona ko tutabana umwanya ukwiye. Ubu nibwo buryo bitwa imvugo idakomeretsa. Iyo uvuga wubaha uwo mukundana, uba udashaka kumutsinda ku mpaka, ahubwo uba ushaka gukemura ibibazo no gukomeza urukundo rwanyu. Ikosa rigira 10 abenshi bakora mu rukundo rugitangura bigatuma rusambuka niri gushira uwo mukundana ku rwego rwo hejuru cyane n'ingoga ukamufata nk'ikigirwamana. Mu ntango y'urukundo kenshi tubona gusa ibintu vyiza ku wundi. Umubiri uri mwihinduka ry'amarangamutima, hari imisemburo nka dopamine, ocytocine na phenylethylamine ituma twumva umunezero mwinshi, akanyamuneza no kwiyumvamwo cyane uwo dukunda. Ubwenge bwacu bushobora gutuma tubona uwo muntu nk'utagira amakosa, nk'igitangaza, tukamwongerera ko ibintu vyiza bitari ngombwa ko abafise. Ariko umunsi umwe ukuri kurashobora guhindura vyose. Uwo muntu si ntungane, afise utunenge, ingeso zitandukanye n'izacu hamwe n'ivyo atabona nk'uko tubibona, maze umuntu akumva atengushwe cyane. Mu vy'inyifato z'abantu ivyo vyitwa gukuraho ishusho itagira amakosa. Iyo ushize umuntu hejuru
cane nk'aho ari intungane birashobora gutuma umunsi umwe umubona aguye hasi kandi n'urukundo rwanyu rukababazwa. Fata umwanya wo kumenya umuntu ari nyuma y'iyo shusho nziza ubona mu ntango. Ntukunde gusa ishusho wiremeye mu mutwe. Kunda umuntu nyakuri afise ivyiza n'utunenge kuko hariho urukundo rurama rushingira imizi. Ikosa rya 11 niri guhunga ibiganiro bikomeye canke amatata akenewe. Rimwe na rimwe twibaza ko kwirinda amatata ari bwo buryo bwo kubungabunga amahoro n'urukundo, bigatuma duhitamwo guceceka, kwihanganira ibintu bitatunezereye canke kwigira nk'aho ata kibazo gihari. Ariko ivyo ni kosa. Ukutumvikana iyo gukemuwe mu bwubahane kurashobora kuba akaryo keza ko kumenyana kurushiriza. Bituma umuntu atahura neza ivyo mugenzi we akeneye kandi akamenya n'ivyo nawe akwiye guhinduramo. Abahinga mu vyerekeye imigenderanire bavuga bati guteza imbere ikiyago ciza ni ukuva mu guhangana ukaja mu gufashanya, kandi kugira ivyo bishoboke utegerezwa kwemera ko hari igihe mugira ivyo mutumvikanako aho kubihunga. Impari za mbere mu rukundo iyo zikozwe mu buryo bwiza zishobora mbere gukomeza ukwizigirana, vyerekana ko mushoboye kuvugana mbere n'igihe ibintu bitoroshe. Urukundo rukomeye si urutagira ibibazo, nubwo abantu babiri bamenya kubiganirako no kubitorera inyishu hamwe. Ikosa rya 12 ari naryo rya nyuma tugiye kuvuga uyu munsi niri kureka ibigumbagumba vy'urukundo bikagutwara. Ibigumbagumba vyinshi vyo mu ntango y'urukundo biraryohera cyane, bituma wumva uri mu bindi bihe, bigakabura umunezero mwinshi mu mubiri. Ariko rero iyo ridashoboye kugenzurwa rishobora gutuma umuntu atabona ibintu uko biri, bishobora gutuma wibagira gutandukanya ubwinshi bw'amarangamutima n'uburebure bw'urukundo, canke ugashira hamwe kwihuta no gukomera kw'imigenderanire. Umuhinga mu biganiro no mu migenderanire y'abakundana aragabisha ku mitego 3 ikunze kuboneka mu ntango y'urukundo. Kwibaza ko akanyamuneza k'igihe gito ari ikimenyetso cy'uko uwo muntu ari we wenyene wagenewe. Gukoresha urukundo nk'ikimenyetso cyo kwemeza ko ufise agaciro. Gusigura kutaba hafi k'uwo mukundana nk'ahari ukukwanka canke kuguta. Kureka urukundo rugakura buhoro, kubaka ukwizigirana no guha umwanya ibintu ngo bisobanuke, nivyo biha umubano wanyu amahirwe meza yo kurama. Kuko urukundo rukomeye ntirushingira gusa ku kuntu wiyumva uyu munsi, ahubwo rushingira ku kuntu mwubakana buri munsi. Ku bari mu rukundo rushasha rero mwese tubipfurije amahirwe masa. Ni kuri Windora TV, mwari kumwe na Mugisha Adrisse. Murakoze.